Uya ex ansha namukundira urabesha yiwe. Ukamubwira nyene n'ibintu wamukundira behind there is the biggest behind the child. Okay. Kandi ukaca usanga nk'uwo mwana musohokana afise akari normal mugabo ntaco bimutwaye kubera iki arabizi yuko naho afise akari normal kuko mu ex wanje janzanira imivinyu yahize kuntanga ko akarorero indira mu ex wanje jewe yandungikira imivinyu nakarorero mugabo vyarabaye oya nakarorero umviriza mfate umu ex wanje jama makeya y'imivinyu uwo wundi ariko araza nawe ebana imbombo ya desi Kazwa TV, we want the words, the solution of all dreams. What's up guys, umeze neza murakomeye kuri micro ni Audrey Ingabire canke MC Audrey. So turagarutse rero muri ca kiganiro cacu Feu d'amour ya Débat mukunda cane imwe y'urukundo. So uno munsi rero turabahaye ubwa mbere kaze kuri Kazwa TV muge subscribe, like, comment na share kugira ngo bibandanye bashikira ubwa mbere kandi muraze ko tubakunda cane. Uyu munsi rero muri Feu d'amour dufise Débat ivuga gute? Dufise Débat ivuga ngo est-ce que ni vyiza kubandanya uvugana n'umu ex ni vyiza canke ni bibi? Aho rero turafise n'abatumire baza kubituganirira ko tuza kubivugana ko batubwire vyinshi. Reka imbere ko tubwire ivyo vyinshi rero mbanze ndabaramutse ndabakire muri studio za Kazwa TV banatwidondore. Karibu cane. Murakoze. Twidondore. Nitwa Nitunga Ella. Karibu cane Ella. nanje nkabanye nitwa Gatoni Stacy. Karibu cane. Okay. Je nanje amazina yanje nitwa Kinda Boy. Kwenyene boy ni gicongereza Kinda ni gikirundi. Okay, Kinda gisigura iki Kinda? Ni kwa kuntu rero Ni kwa kudi hahandi. Amazina yacu batatubwiye insiguro. Wagizwe n'abavyeyi? Kinda Boy kwenye. Ibintu birakomeye cyane murumva ko turi kumwe na Ella, turi kumwe na Stacy, turi kumwe na Kinda Boy. Izina ntaryo nayimenyereje nkaryo bagira Apana ku Kinda Boy. Ni mu Kirundi. Ukubigira mu Gifaransa. Ayo mazina abafasanga mvuze ibintu bitaba. Kubera ntaryo menyereye nihangani. So reka rero ndabakire muri Débat yacu mwayumvise ni est-ce que ni vyiza kubandanya uvugana n'umu ex wa uwo mwahebanye mwahora mukundana ni vyiza kuvugana nawe ego canke oya ego kubera iki oya kubera iki tubahera ijambo ni gwanyu nindatangura ndabishigikiye nindatabishigikiye Kinda urabishigikiye ko banze gutangura kandi aribo bafise amayide menshi gabasha nawe ubizi uvuze amayide menshi yivuga au fait tumve hari igihe usanga umu ex wawe umva Jesse shaka kuvuga ngo ni vyiza canke ni bibi sivyo ndaza gutanga uturorero tumwe mu isanzwe iyo muri relation n'undi mukobwa umugabo ufise umu ex sivyo uwo mu ex biravana no kungene mwahebanye kwera abantu bose ntibahebana donc muri bapfuye ibintu bimwe sivyo hari igihe ushayo bamwe bahebana ku buryo na telefone yiwe atazosubira kwitaba n'abandi bahebana ku buryo anamubonye no mwibarabara arenganye ebana aca ahindura inzira so mugabo rero n'abandi bahebana ukaca usanga bagumya n'abagenzi kubera ikintu bapfuye ntigitusha ku bugenzi bari bafitaniye so hama rero ikintu novuga ni ndaza gutanga uburorero nk'akarorero dufate nk'ubu Jeff somo ex wanje sivyo ava yuko dukundana twara donc aba best nyene babijyanye no cyana ibujumbura bashushe nyene sanga nyene utaramuproposa nyene hari ukuntu mwarabacama nyene rero mu guhebana ukaca usanga urana ko
kugira mukundane n'umuntu birasaba donc usanga vyasabye igihe kinini mugabo guhebana ugasanga akantu gato sivyo mugabo ugasanga bimwe vyo kwigumura mwese numva nta muntu atorera sivyo ukaca muhebana uko mawe ugasanga mwahebanye mugabo murabaja amatu nta kintu kinini mwapfuye so hanyuma ukacubona kandi kana gashushe ugaca aho nyene direct kinyakinyo rero muri ico gihe ugaca usanga wanashimana uwo mwana musohokana sivyo ni muri abagenzi kurusha wa mu ex wawe so aho rero biragoye kuvuga ati ngo urumva ngo jewe ngo ni bibi kuvugisha umu ex umva nshatse kuvuga muri ico gihe ni bibi kubera nk'uburo dufate ego warosa ko kandi kana gashushe sivyo mu nyuma ugumye uvugana n'aba mu ex wawe kandi ntimwankana mugabo mwarahebanye urumva kubera mwankana ntimusubira kuvugana yasukwa abasore ahubwo ku bakobwa usanga ariko bimeze mugabo ku basore no ku bahungu no ku nyene abasore kumva hariho ukuntu umenga ari akantu ko kwiyemera urumva ari akantu base no ku bakobwa hari abakobwa biyemera mwatandukanye basi mwamaze gutandukana so mashaka kuguma muri abagenzi mugabo ntakwiyumvira donc mukaguma muri abagenzi gusa bisanzwe wanashima n'umudemu musohokana kamubwira so njyana urabona ko iyo mugiye muri horasha murabwirana utuntu twose mukamubwira rero ujya mu ex turavugana ukunuko oya biravana reka ngo biravana ivana gute uretse n'ikintu cembona wewe rero uhora wifata wewe uhora wifata uretse igituma uretse ko rumubwira wacu ujyaye mwemye none nk'ubu oya none na kimwe kigira kiba mu oya reka ndakwe none wibaza yuko wosohokana n'umukobwa w'ibukiretse nimba uri kuvuga abana bari haruguru aho nyene ubu aciye ubwenge wosohokana n'umukobwa ntumwereka abandi mwasohokanye abashaka kubinyegeza bihora avuga ati mwemubwira yo rero Sara sikinda boy rero uwo n'uwundi mugabo urumva ikintu ariko ndavuga hari igihe usanga nyine n'umukobwa musohokano anakwizera sivyo ukasanga muvuganye n'umu ex nk'ubu nk'akarorero sivyo ugasanga umukobwa musohokana aratora ni telefone yawe sivyo umunyegezi telefone akasanga amashavugana n'umu ex wawe wanashima umu ex agatelefona umudemu musohokana akitaba ambwira ati muri kunuku si wafise telefone gusa ibintu vyose bivana no kungene organize ukungene donc ubwiza ukuri umuntu musohokana mugabo ariko uri si wowe ko atayefe bizokugirako kuko muvugana nawe oya kiretse uwo mugobwa nawe musohokana agoswe nyene urabona nk'ubu niko bimeze mu bisanzwe none nk'ubu oya nakarorero kandi sivyo iyo ka irashobora kuba sindavyanse mugabo vraiment uwo mudemu musohokana ni waba bisemo uruhara kugira urinde usubira gukunda umu ex uvise uwundi mudemu musohokana none wumva wigira nk'uruhara wewe nyine mu kwemera ko umuvugisha umva atari uruhara wabigizemo kubandanya umuvugisha oya ari kuntu mugarega kumuvugisha si bibi bivana no kungene muci mubanda yamuvugana nabona ntuwoca umumwandika yazina ndodimana reka duhagarare kuri iki kintu eske umuvugisha mu biki mu ye domaine donc naho kumuvugisha si bibi Estesi bivuga ko iki wewe biravana ofete sindabishigikiye kandi ndabishigikiye en même temps biravana n'ivyo muvugana biravana n'ingene mwavanye nkuko nyene kidabivuze ariko hariyo risque nini cyane iyo risque rero iyo nyene niyo shaka iyo risque rero ni vya bindi aca kwibutsa ka kera cyayinjiranko bise rero byane nako navuga ibintu birebire hama ukaca usanga mwagiye mu bintu birebire nyene turibona nawe none wumva bica bihera gute amariske ari ku bakobwa ni uzorabe ntari ku bakobwa none ni umva nk'ubu nkawe ko utangura kwibuka ngo ibihe mwaciyemo si ku bakobwa banza urindire gato abahungu umenga ni gome yahaciye reka sico kimwe none nko ku bakobwa hari abashaka kuvuga ati jewe urumva turavugana nawe yoshaka akanyibutsa ibiki yarahevye ati biramusha barabaho benshi kandi
Voilà. Bivana nyene n'umutima ahubwo w'umuntu. nukuraba abo bakobwa baca bibuka ivyo bintu vya oya n'umuhungu aba ariko aramukonvanka weze ko umukobwa yogira yozana suje ngo nk'uje nawe turaba ex weze ko je no kwandikira ngo kida ngo bikini ndagukunda ngo uribuka ingene twe tumeze kera bikini abo batamutima ufise ko byemwe yarindira canke wacu ndakubwira kida tubonane oya uburenze umurongo none abahungu kenshi nibo bakunda kwaposha abakobwa bakaza ego umviriza urabona umukobwa yiyemera aho yiyemera umukobwa yiyemera urabona umukobwa yegera umuhungu ngo ndagukunda umviriza naho biba biba reka ntituje muri iyo sije naho ubundi reka ivy'ubu reka n'amabanga aba ex rero byose ikiba cose kiba kubera umuhungu ku bintu by'aba ex ego ndakubwije kinda mu Burundi aho tugeze ntiturashika kuri level aho birekuwe ko umukobwa aja kubwira umuhungu ngo ndagukunda antuka ni ku bakobwa haba hari n'igihe umutima w'umukobwa ugaruka n'igihe umutima w'umukobwa haba ari akantu kabaye okay akarorero kam sivyo okay ni vy'abakobwa ntibashobora kubwira umutipe ngo ndagukunda canke donc ashaka kwaprosha umuhungu bayibanye umu ex wiwe nivyo ntabimubwira nkuko nyene adodurireko mugabo bafise utuntu du trick uratubona reka utuntu tudu trick bagenda reka abakobwa urabona ndakwereka nk'ubu ndakwereka none wibaza ko umukobwa kwanza amava ngo ngaruke kwe nk'ubu wibaza ko umukobwa basi duhe exemple iboneka exemple kuri wewe detaye nk'ubu urabona nk'ubu je turasohokana sivyo sheri shushu turahebanye sivyo mugabo kwene umukobwa urumva yaraforinze indi donc kure cane sivyo ni vya bintu ugasanga kora abakobwa arasukuntu nyene bihagararako mugabo gukunda sana umva agashaka ngo azaragucisha bugufi rero umutipe nanu udushavu twa hato na hato urabona ko bishavuze ukuntu fyefye turahebanye umutipe rero kweri ishavu ryiwe no kwiyemera kwiwe biraza gutuma donc yibagira ibintu mwaciyemwo n'ingoga mugabo umukobwa biragoye ko yibagira sivyo rero kubera umukobwa twari utunyama gusa mwaya gukunda dufate nk'ubu wankunda sana sivyo turahebanye mugabo kavuga ati je rero mufise nyene namwe ukuntu mwiyemera nyene mugabo bivanye na zirya feelings ibana murabura amahoro sivyo ntimushobora kwiyemera muri ico gihe rero niba usubire unyandikire ngo please ngo dusubirane kubera iki ushaka nawe wihagarareko mugabo we ntibigukundira nufata decision nyene mu mutima uraribwa iki n'iki rero hariho ukuntu rero utuntu tudutrick ucutangura gukoresha utuntu kado Rindira ndakwereka ivyo ni bishaka aho uvuge rero urumva ko mutarabigira mwebwe umuntu twabonye nka mwakado umutipe n'umwe urakunda murabo oya umuntu urashaka kumukunda vraiment nawe no mugani wocu umutipe amakado mviriza amakado ego jewe utuntu twa good night oya hariyo utundi tuntu uri kuvugana n'umuntu mwijoro good night vraiment mwijoro tutiko turavugana gitari twama turibwira abantu bose ariko we pisi rero nakubwiye good night wowe urucumva umengo yaze gukunda go vraiment ndakwereka ndakubaza ikibazo kimwe umuntu nka jewe je ntidukundana ntidusohokana ndakwandika ijoro ryiza bivana no kumwene wavyanditse reka reka rero tubarire ndavyandika gute gusa ndakwereka sivyo abakobwa nyene mu bintu vy'inkunda ukuntu nyene ntibadudurirako barafise strategy ahubwo aba nibo baza kubitubwira sivyo mugabo je ndazi yuko ashaka ko musubirana iyo message ntazokwigera mugabo uzosanga mwasubiranye kida kida the great
akanda ni gashasha gashasha Ngoma nibagira izina nika Kinda. Yeah. Okay, Kinda ndakubaza. N'ubu je ndi mu ex wawe. Ndakugiriye n'akageste kuzoca yuko utwo tujeste rero Utwo nitwo tubi. Atakugezije muri koka. kutubwira utugirira bose none utwo utwo twuko Ibaze ko kare n'ubu turi mu kiganiro ahubwo since nibaza ibintu byinshi wafutera iryo shugu rimuheretse tuguha agashugu oya we bicaye mbona yuko chaque geste umukobwa azogukorera uzokwama wibaza yuko agukunda aya biravana rega natwe turavise ubwenge bwo kuraba hariyo umukobwa rero ushaka kubona agira n'amageste ukabona ko harimo n'ubugenzi gusa n'akandi kageste ukabona kageste rero karafise ibindi bintu vyinyegeje hariho umuntu ukinda usanga mu buzima busanzwe akunda gutwenga abantu bose bavugisha nawe muba mukunda ugasanga nk'ubu turahuye dufate nkunda na cameraman mugabo turahuye ndagutwegeye ndakuvugishije neza ujya turi kumwe nawe nyene nkamuvugisha neza kuruta uko ndakuvugisha kubera uravyumva na none nk'uwo muntu we murahuye niko ameze mwarahebanye mugabo ase kukuvugisha kwa kundi muga pana kwa kundi barakuvugisha mugaguma kuvugisha neza none wumva wowe cugira ngo hari akantu kandi ko asanzwe ameze ndabastakwereke gufi kumera donc uko kuntu meze nizo geste werekana wakunze umuntu biratandukana sivyo urumva uko biri kose iyo uri kurereka ko umuntu mukunda sivyo ugira ikindi kintu gitandukanye ko wari umeze dufate nimba nk'akarorero hariyo nk'abakobwa murambona nyene ugasanga ebana yana arikura gumavuga mu bantu kiniki mugabo wasanga yegereye hariyo wa mtipa kundi acha bapoza urumva dufate nk'ubu nk'akarorero nari sanzwe mbona ivyo bintu vyo kugumagira ukukunu atabigira agaca abingirira wewe wumva gute ariko ivyo vyose urumva biba kubera muvugana mutavugana none ivyo vyose wumva byo rega ibintu vyose kwanza rero ndakwereka none ndakwereka nk'ubu hakurya kuntu usanga nyene umukobwa n'umuhungu arabagenzi naho ntituraja hanze ya topic sivyo n'abagenzi bisanzwe mugabo rero sasa baravugana cane ku buryo no mwijoro baraprolonja usanga za minwe za 4 oya banzureke 4 wait 4 ndasabye unsigurire umuntu mushaka kuvugana gushika 3h n'umugenzi wawe mwamwe ko mvugana iki gushika 3h urumva aho hantu nakantu karimo aho kaba kari gusa umukobwa ntabarabivuga kweko umukobwa mbega umuhungu ntivyomushikira mbega kweko kumuvuga abahungu turakunda no kuvuga rega ndakwereka ariko umuntu udashaka dufate nka cameraman urabona yiviriye ku kazi yarushe ireri sivyo avuye ku kazi yarushe aritahiye muhira sivyo uranaca yikoresheje telefone aguma ara utuntu n'utundi dupasa sivyo ebana umuntu wese amwandikira aramwishura kuri kw'Imana ushatse ko mubandanya aravuga oya mugade no mbwira ko umuntu ari umugenzi wawe gusa nk'uje no kwandikira wewe 4 kuva minuit gushika 4 twiko turavuga uyu mukobwa abari mwaka kweko umukobwa n'abahungu bashaka kugugira umuhungu turakunda kuvuga gusa oya mwitegera ikikadusha nabindi ahubwo murabafrape byo kubesha ntabwo aho nanje no bambesha urumva muko ari mu zangaruka zo kuvugana no murumva mwarahebanye mukabandanya muvugana gusa umu ex nyene okay reka rero mvuge donc ndabivuge neza donc umu ex sivyo umu ex kugira muvugane bizoba bibi mu gihe n'umudemu muri kumwe nawe bimumerera fu so nk'akarorero hari igihe nk'ubu mutipe umubwira ati please je ndazi nturi kurancamba sivyo mugabo simera neza uri kuvugana n'ujya mu ex wawe so ico gihe ni force sana kubandanya uvugisha mu ex mwa nk'ubu nk'akarorero sipoza kuri single uracari single mugabo uracavugana urumva ko
manzu rindi arabuze n'ibyo avuga manzu rindi uri single mukabandanya none niyo topic twariko none se nakandi uzanye yewe so Okay, ex uracari ikibazo single. kimwe Rego ubu uri single turetse n'abatari aba ex bose numva bose urahikaze rero n'umu ex wawe uramuvugisha nk'umuntu mudasohokana nkamashe ngiri oya uri single mugabo mubandanyije ibintu byinshi kweri oya aho si fresh oya aho ntibanyunganire nabo barabizi Mugo mu ex babandanya muvugana cyo bigenda gute turanaye tuvugana ni byiza cyane ntangaruka bon ingaruka nuko byose bya bindi nari ndamufitiye byose kugaruka mugare kandi abwira ataco mwapfuye vraiment nawe no mwapfuye mwavanye neza okay barashobora kuba baravanye bapfuye ibintu bimwe bimwe mugo ugasanga ibyo bintu si byatari nyene baremeye ko dukosa nyene duke ugasanga umwe muri twebwe yari yagize ikosa aremeye rya kosa wa undi aramubabariye kacasubirana umva je unosanga byabaye je nosanga je mbona vraiment akiri single yuko ataco bitwaye ukiri single ntaco bitwaye ariko hariyo babagenzi be bacatangura bavuga ni murasubirayo byaragukoreye kubera iki kamengo nibo bakundana gusa uri en couple vraiment hariyo ingaruka mbi cyane rwose ugasanga umupartenaire wawe ari jaloux cyangwa ari jalouse ugasanga biravuyemo ibintu by'imishwano n'ibiki tu vois ibintu nk'ivyo ndamwizeye gusa hama hariyo mugabo hama hariyo mugabo vraiment hama hariyo mugabo ego ashobora kunshima umuca mu mwanya n'umwana mugabo ndakwereke urabona mugabo ndakwereke urabona hari ikintu kimwe ashaka kuvuga iyo uri single n'ibisanzwe kubera nk'uko abivuze nta muntu n'umwe wicira unabisubiyemo ni byiza kubera ndazi ni muba mwahebanye kubera mwankana ndabeshya kiretse bya bintu byo gucitinga ariko byo gucitinga ariko n'ibisanzwe ibisanzwe wowe iyo ni indi deba oya boss ibisanzwe komite ahigi usanga aragakoza nyene kari tolerable ukaje usanga nyene wabiguyemo uko nyene nkagute none nk'uko Stacy aguma nkora ngaha mu kiganiro oya tuvugishanye ukuri nkaho ninataha nkaca ndagusaba inimero yiwe ana yuko umuntu dusohokana ana yuko niyabimenye izo story ukuntu zagenze ari umuntu afite umutima aravuga atoke ndabizi ko nkunda sivyo nagakosa nyene donc nyene bijya bintu yaguma kugira mu kiganiro nivyo vyatumye mugabo ntago nza tufate nk'ubu Jesi nuze kumukara subira nukuri ela ngo wicare nga no oya ni fasa yanje yo kuvuga ngo mangura yuko urabona oya nayimenyereye ntaco ni bombo oya nugira kamenyero dufate nk'ubu umufashe agufashe uri kumwe n'undi mukobwa muri ahantu prive nyine mwafatanye vyakomeye nk'ibi ni ibintu bisanzwe nyine oya ega ibintu vyose vyaba bifise donc igituma vyabaye gusa rero abantu benshi urumva ntibazi kuraba igituma nivyo muri ryaka twese nta muntu n'umwe atocaguye najeyo kinda boy nusira kunyandikira ngo kine cambanza nkakubloka mugabo je nabazose bloka ni direct mbo nibijyamo niko n'ukuntu umuntu aremwe nyene donc iyo habaye ikintu kikubabaza donc ukuntu ucugira ikimbe mu gifaransa tu réagissa
natinye kuguma mvuga ibintu by'ifaransa kuko nabonye sivyo urumva rero kujya kuntu donc ucuheya jisa urumva nivyo usanga rero ndabi mu kirundi gawasha no kivuga gute kugira sinsubire ku kwa kuntu basi ijya nyifato cugira yo gushavura umublock umuntu ijya nta muntu numwe atayigira ma umuntu aciye ubwenge rero umuntu aciye ubwenge haize nk'imisi kohera ishavu rya bijya iraka ni indwi imwe umuntu aciye ubwenge indwi imwe acamo deblock acamo baza ati shushu tashaka kubonana ukacamo kohera ari mu makosa aremera ukavugana ukamwumvira nakwandikira akabona ko wamublo oya dufate ni ka wamubonye mwabonanye donc mwabonanye yaromarse afisa ma preuve basi akubonye ico gihe rero mubonanye uramwumviriza sivyo uramwumviriza then ukiga kuri ico kintu usanze vraiment ego ni ibintu vraiment donc kandi niyo ngorana abantu bakunda kugira asanga uhevye umuntu yagukunda urukundo rwo gupfa ngo yagucitinze rega ari gihe wasanga nagakosa ni jambere mu buzima citinze fata yuko murakundana gusa uraha ncitinze n'ukuri kw'Imana niwumva oya gusa garutsi wawe uca ibintu aho bahiye gwe mugabo yenda ikintu ziko mvuga kirakomeye urumva ifoko twiga nyene avant yuko ivyo bintu ufata decision nyene donc ijya decision yo guhebana kwanza kwiyumvira ariko usanga ariko usanga mani udekonye ko rushaka kumuheba ugasubira kuja kumusaba akaca kwankira kandi waramukunda umukobwa wamuhevye ari we wamuhevye atari we yaguhevye ko tuyugerezaho none bandanye iyo ugarutse ubu ufise nk'uduhigwe nka 20 ayo ni menshi ahubwo 20 nka 15 two kugira musubirane na cane iyo rero utamwumvirije mu kumuheba hoho ntunagaruke kera abagufitiye inzigo mugabo uzorabe mwumvikanye mukavuga ari rya mbere gusa bibaye mugabo muzobandana muri abajama ari rya mbere bibaye bimaze kuba kabiri hoho kabiri muko muhebye ukimukunda aha murarose undi mukobwa musohokana ahubwo abo bakobwa baze baratira atansi abo bantu baza hari umu ex wahevye mugabo donc wakunda sana abo bandi batira atansi no kuri kw'Imana niyo mpamvu ugiye muri horasyo bubaza umenye donc umenye iyo horasyo yindi yari imeze umuntu ashobora kumugirira ko yamuhamake yameze gute kugira utayagize yarenza kubera urumva n'ubu dufate umu ex wanje janzanira imivinyu yaheze kuntanga ko akarorero rindira umu ex wanje jewe yandungikira imivinyu nakarorero mugabo vyarabaye oya nakarorero umviriza dufate umu ex wanje jama makeya y'imivinyu uwo wundi ariko araza nawe ebana imbombo ya desi igisuguti ca peyareje wumva oya umukunda vyavye wazi ko woguma witaho ivyo mu ex wawe nyene biravana nanje niyo mpamvu nashize ko aba bantu baza mu mahorasha kandi hari aba ex batatoje ko aba ex bakundwa sana hajya mugabe kwera umu ex waramukunda sana ariko murinze mukundana
n'uwo wundi Frappe umukunda nyene. rega inkundo ntizingana hari rega izitangana inkundo ntizingana ni ukuri nivyo urashobora no kubaka ufise umutipe wafiriye mbe basha yo oya ivyo navyo Abesha birabaho ivyo birabaho ukuri kandi biruzuye biruze ngaho Bujumbura bana mugabo ufise umutipe wafiriye ku buryo buja wishare ivyo nico ndabivuze ivyo nico ndabivuze buja wishare turagowe mukama wewe uragowe je ndagowe uragoye frere ash hewe sheri wa kinder boy uragowe ajamuze musanga muri batanu oya je nane Nana mu ex-office wapfiriye vuga ati rya muntu vraiment namuhevye. Nko jewe nta mu ex mfise vraiment niyo agira ingorane tubese. ni ubonyene ukuri muri kumwe niwo byasigaye mwakudaye kuva kera ubu nyene turi kumwe niyo twakundanye Kuva kera. rega jewe mfite ingorane nagize natanguye gukundana mu ndwi iheze urumva umusheri hama babandi nawe wabesha irya nta mbere muntu n'umwe nta n'umuntu ndigira uwo nabesha no kusa n'umuntu abesha vraiment niyo ngorane fisi biragusa niyo cyane ngorane fisi gwera nivugira benshi ndabesha umuntu azi ko noba narabesha azoza abivuge ahubwo niwe azobabesha kera je nta mu ex mfise urumva niyo mpamvu rero nariko ndavuga koga mushuhana tugiri dushuhana umengo uratuzi umengo aratuzi nyene no munsi narose kinda wamuheba oya je ofete ndakwereka nibirya twariko turavuga umuntu wese muri kumwe muba muzinanye iyo mutazinanye ni ikibazo nibyo kweca Rero nta kibazo na kimwe waza muba muzinanye kutavyumva mutazinanye ni ikibazo n'abantu muba mukunda niyo mpamvu nawe uvugana n'umu ex wawe muzinanye bien bien ndabwira hariyo n'abantu ugasanga murasohokanye ariko ntimuzinanye nta na kimwe naho yobesha ntaco wobona ntaco uzo naho wowe wobona ariko amererwa nabi urumva ntavyo wopfa umenya wowe ukaguma ubona aguma twenga gusa abantu bagiye ko bakundana vyavye barabibona neza nawe uri kurashinya uri kuratamba barabona neza yuko ebana bari mu kiganiro cy'aba ex urumva tse tuja muri byinshi. oya turacari mu ba ex nyene turacari mu ba ex nyene zo gukunda Twavuze nabo byari byiza kuvugana n'umu ex. na rimwe ari na vyiza wanashima apo wapi aho sinagushigikira ariko muvanye uburozi. bo yenda kwereka umviriza kumuramutsa ntaco bitwaye Kandi sinera mukura mu kanya. oya je ko abo twavanye bose ndabaramutsa Neza. neza bisanzwe uri umwana mwiza vraiment oya ubiriza uri umwana mwiza wewe nije ndabikubwiye nimba ubaramutsa nibisanzwe ya si bisanzwe aya la majorité turavugana rega kuvugana mutarenza ko ibindi bizotuma bigukwegerana na kimwe ntaye Agataye nk'uko wowe ukiyumva gute. ceswa kumukunda oyega ubu kimukunda kumenga mwebanye ubu Ufite muheza kumuramutsa n'umwana. sha mbere bya bintu by'abantu umviriza ndakubwire jewe ndaguhevye mba ndaguhevye ndaguhevye mba ndaguhevye nawe uravyemeye erega kumuramutsa bisanzwe basha mwarigeze gukundana umwandikira misi yose wacureka vraiment ngo kumuramutsa umurabi wago ni ibintu bisa oya ivyo wapi ivyo sindabishigikiye na gato ivyo sindabishigikiye na gato gusa kwandikira message yakwandikiye bonjour wacureka kumishura Akwandikiye ukamwishura. nibisanzwe Gutera bonjour inkuru sava oya jeni dutera inkuru ngo byatari oya uramubwira yambu sawa sava uracabaho umuhanzi w'amakuru yiwe Yego bihera urashaba. Ndakubwira ndagukumbuye. ndawukumbuye akumbuye ndakumbuye kumbuye oya hera heza abahungu babesha ndakumbuye iminwa yawe ako kantu unyujemwe rero asha gasigure
ayo mamese sivyo uvuga we yewe ubivutse ni ubivutse oya byaseye brema byaseye bahora babikwandikira jewe ya ndabona ubikuye kuki none oya niko none nta bagenzi tuba dufise nta bagenzi tuba dufise reka tuvugane mu ntizirizo ubikuye kuki nesito ibi bintu rero byo kuvuga ibintu ngo tuba dufise abagenzi Erega. baramaze kubikwandikira wewe jewe ntabesha abahungu benshi bamaze kubinyandikira ivyo bintu uratesa rumva sishaka Pesa moi pe. je suis honnête au moins moi je suis honnête wo kuri kuravuga ngo na ex n'umufisi kandi wibaza ngo nabeshe cyane gose nta mukobwa urabwira ivyo bintu jewe urumva kubera ingorane nagize kuva nkiri muto hose donc yakubwiye ko yakundanye hirya y'ejo ingorane nagize ni imwe ingorane yo kudiraga ntibisigura ko hariho abakobwa nagenda kuvunda yene agukunda n'imyaka mugabo ntanakwegera urumva kubera je mvuze ngo ngiye kudiraga nyene umudemu kujya nyene nkamwicarika ahantu nkamutwara n'ahantu nyene ha bien n'udufaranga nyene nkarabaho ndadutira nyene bana sangana ntanguye nyene sangana utuntu tuturira dutanguye kuza ngaha nawe ndakubaza kubera n'ubwoba nyene muwamuvanye uhora umwandikira gute oya kwandika ndarenze mu kwandika basi umubwira ko mukumbuye gute ushaka mvuga ko ndakubwira ko amukumbuye bisanzwe urabyumva nuko we dogo je twobishwana je umbwiye ngo we dogo ngo nda usanga ari kugira umujama akakigira umubesto muraciye ubwenge mwebwe aremu avuye oya je ndatinya vraiment nuko meze nyene niyo mpamvu rero bijya mushaka mu vyamene nta mu ex mfise n'umukobwa dusohokana tumaranye isome nimwe easy urumva ivyo vyose bari kurabivuga na experience wifitiyemo rega nene mu gutangura mbese nari nababwiye ko ndi umuspecialiste muri ivyo bintu naravyize nize ivyo nyene yize histoire hajya mbe iyo section bayitwa gute histoire y'abubakanye ngiyo yaba era tubwire wowe nta mu ex rumwe araza akwandikira uramubona neza ko ashaka ko musubira umu ex wapi kweli hano cyangwa yasase baragutinya jewe wapi kweli je ndubwana mwiza bisigura yuko mba bose aho mwamaze guhura bose bahebye bahebera cyane iyo wabana ati usuye no kunyandikira nzokubyo oya jesu uko vraiment turahebana tukaramukanya bisanzwe aho tukaje duhe mwibarabara sinore tukawukura mu mutse ngo nuko twahebanye nawe urumva nyine umengo kogaruka wapi kweli bivana rega n'ukungene muba mwahebaye era n'umusirikare apana bimwe bisanzwe era n'umujeshi kandi bahora babimbwira kweli egare tuze n'abarangiza deba yacu batubwire mu ncamake twavuze byinshi biryoshye nkuko mubibonye ariko batubwire mu ncamake n'iryari ari bisanzwe kuvugana n'umu-ex wawe n'iryari ari bibi kuvugana n'umu-ex wawe turahera kuri umuspecialiste hariya mu bintu vy'amakuru bigenda n'iryari ari bisanzwe abanza nifate neza kwera iki kintu kirakomeye cyane kandi nyene kiri na seriye wanashima sivyo kera abantu benshi hari igihe usanga arico gituma banahebana ico c'aba ex so rero n'iryari kuvugana n'umu ex wawe ari ibintu bisanzwe ni ibintu bisanzwe nk'akarorero mu gihe uwo muri kumwe ubwo donc ndaza kuvuga mu bisanzwe mu gihe uri kumwe n'ubundi ko ari gihe aba ari umuntu mwahebanye mugabo uri single aho vraiment do whatever you want it's okay nta kibazo mugabo uri en relation kandi uri en couple nico kimwe ni bon uri en couple rero aho
donc biba vyiza canke ntaco bitwaye muri ko muvugana n'umu ex wawe mu gihe muri kumwe nkuko nari nabivuze ataco bimutwaye. Donc rero igihe ataco bimutwaye ni ca gihe usanga umuntu muri kumwe sivyo. Donc murabwirana ubuzima bwanyu, donc ukuri k'ubuzima bwanyu ku buryo umupartenaire muri kumwe aba yumva atabwoba bwinshi afise yuko naho wavugishije umu ex wawe ushobora no gusubira kumukunda sivyo. Hari igihe ushobora gukundana n'umukobwa ku buryo yumva yuko donc atabwoba gufitiye. Sinzi ko birababa ko bamwe mugandazi ko bamwe biramaze donc nkabo duhora tuvugana kuko nababwiye yuko je ibintu vy'amakouple Babimenyereye. sanzwe ndabikoreramo cyane abantu bagize ingorane baranyitura urumva turago turashize none urumva rero uratubeshe watubwiye ko umaze insomero ibyo bintu bibabwira atataciye oya rega so kuvane ifo kwiga mugo kajya na pratique oya pratique ntangoye kuzigira muri iyo somene urazi ibintu maze kwiga we nk'ubu reka ni danger urumva rero nijyari rero ari bibire sasa aka kantu rero koko karatwika mana yacu mugafate neza urumva kubera iyo muri umuntu muri kumwe bizoba bibi igihe uvugishije umu ex wawe mu gihe adashobora donc kugutahura ni ca gihe rero nawe uvugishije umu ex wawe uca usanga wafise message mu telefone donc deja nawe uriyagiriza urumva aho ni bibi cyane mugabo iyo uzi ko wandikiye umu ex wawe udafise ubwoba bw'uko shushu be wawe abibona aho nta ngorane vraiment mugabo nimba uri wa mutipe uzi yuko hamwe muhuye n'umu ex wawe muri ko muraza nkuko muri kumwe na shushu be wawe uca utangura kwiyegeranya kumwereka nkaho umenga ntimuzinanye kandi nivyo nimuvugana mugabo utanguye uranafise n'ubwoba yuko shushu be donc shushu be wawe nakwizi ya mugabo nk'ubu uhuye n'umu ex wawe ukamu big up sana kandi na sheri wawe bakaramukanye nk'abantu nyene umenga uya ex shana namukundira urabesha yiwe ukamubwira nyene n'ibintu wamukundira behind there biggest behind cyane okay kandi ukaca usanga nk'uwo mwana musohokana afise akari normal mugabo ntaco bimutwaye kubera iki arabizi yuko naho afise akari normale kuko nyene aho rero nimba kome rero impanuro donc niwabona utarashika kuri rwa rwego umva yuko umukobwa amusohokana donc akwizera uko nyene uri hari n'abantu baca bahindura abagenzi kiniki akwizera uko nyene uri nimba nahora ngenda guteramana n'abajama donc saa moya saa mbiri musohokanye n'umutemu ukaja utangura kwiyorobeka donc aho ni muri free donc hari ukuntu umenga ntimwizera ntakwizera urumva yamafise ubwoba gufitiye ubwoba aho n'ukuri vraiment nturamwereka ko mukunda ku buryo atawundi muntu yagutwara vyoroshe so aho rero n'umu ex wantu uzomuvugisha it's better n'ukuri kw'Imana naho uraza kuronka ico renza bivuze byose oya mugabo aba bafise byinshi reka nk'ubu wumva iminota fa yabivuze byose vraiment yabivuze kandi wongeye ko ndazi ko je navuze kuri jewe tuga rero nawe utundi tuntu nyene wabwiye uri nimba ari intuzi impano ushobora guha n'aba ex ufatiwe urabanza ukawoza kujya mu mubiri kugisha mwahorana arabuta umesaje bamwandikira ntazi cyane abantu nk'abo bibyendera bakubwiye maze basubira bigashe tuvyevita to tuvyevita kandi ayinyore akanyuze ugasanga gusizemo kandi gahandi ako utuma weme sasa abibandanije rimwe sha je nibaze yuko uwo muhungu muba muri kumwe umukunda bya sayo naho yoza akakubwira iki vraiment oya ibyo nabyo woshobora kujamo imitima y'abantu iratandukanye keretse ushaka kugira ubuhumbu nye nukuri uri egoyiste sana kugira rero ikintu umuntu yakwirinda kugira ngo ibyo bintu bibe basi
kwirinda kuzura mubwira amashusho sheri je t'aime oya ari mu ex kareka ari mu ex turagumamo tugatwa tubi sheri none rakomeye ngo wafunguye wafunguye imbarizi hash Tuju twevita kweli aya byose vraiment bivuze reka rero ndabashimire cyane muri mwese muriko muradukurikirana kuri Kajwa TV muri subscribe kugira ngo ibintu bitesa ibintu nyine biza biratwika bizoze biraca imbere ubwa mbere mubona ubwa mbere nge subscribe nge like na comment kugira ngo tubone nimba ari amasubiro mwifuza ko tuvuganako tuze turayara ko nawe nyine nimba mukeneye papa cyangwa abamama nabo nyine nzobazana aho abandi masubiro azobaberekeye nuko rero muryoherwe turabakunda cyane ciao ciao Kajwa TV. We want the words. The solution of all dreams.